Ntawo kwijigitse zawe. Yo. None ko muri bitara byaka. Araka. Lemi. Ariko umenga na Malik. Mane très compliqué. Disize bitahore ngene wowe ufise umusohoye wo mu boss hamugahitamo kuba muri live. Uba ahantu heza. Murakoze. None utu tuntu kumenga ni biryo. Tuba twitwa amakara. Ntibimeneka. Urabyiga. None aragutahura basi niba horakuzana ngaho washika gute ngaho. Ibindi bisirimu reka byishize byo nakwica byo kuvuna. Yo. Ibindi byo dushira mu gira nyene duse neza. We nawe nenzi ngo urabyibagiye gisaka cyaraguhinduye. Wumva ko ugomba kugira ikintu cyo gutinya no kubaha. Zijya nsoresore burya gusore guma bo. No. Akantu gatoyi karafise gutuma urukundo ubona rumeze uko. Gusambuka. Ejo warashitse urabona waciye ugira n'agasanganya ntitwashoboye kuganira ariko numva waruhutse umeze neza ngira amakuru ya ruguru. Bashe ubona wazi ruguru kuntu hameze kweri hameze neza ubunye abantu benshi barateye imbere ntiworaba. Yego wahiruka kera ega wahiruka kera. Kubera wowe yaheruka cagihe naramenya ko Justin nawe umwana wanje. Ivyo mutangaje. Nene uravyumva naho. Isa yaryohewe yumvise ko musangiye papa. Bana bakoze kweri kwimubwire. Nuriguha. Ariko sije mfata ingingo jenyene. Bisaba ko mbanza kuvugana na Aline. Kuko hajya nubwo tutabana aracara umugore wanje imbere y'amategeko. Rero sinotanga itongo ataco abivuzeko. Ngiye kuzomurondera tubivuganeko. Hama nzo kurondera ndaguhinyisha ico twavuganye. Turi bibonge twese.